Eberechi Oruchi twese turabanya London ariko akaruta kandi karakamira uno muzi muri kino gihe diri ya Eberechi Arsenal bakubise pa yakubise ariko sino yita kampapu kuko ndayise kampapu Tottenham Hotspur omengo nayo diri yari irimo cyane yari irimo ariko vyari ibintu bisa nuko bisinziriye wa mubanga bango cujye ubangutse rero diri bari bayirimo wamo diri bari bayirimo ariko Arsenal nyuma yuko bavunikije wibuke diri yatanguye mu Arsenal ivuga ko umugabo batangura kujija ko ibi bintu bya Eberechi bidakenewe ivuga kuri diri y'umugabo bitwa Eberechi mugabo Arsenal gatangura ikabona ngo imiliyoni 80 ni nyinshi kuri Eberechi twamaze kugura Mikel Merino nako uyu musore mushasha avuye muri Victor Gyökeres no uyu musore mushasha umusore mushasha avuye muri Sociedad Martin Zubimendi na Christian Norgard asanze Martin Odegaard hari asanze Mikel Merino asanze Kai Havertz ashobora kugukinira nka nimero 10 ndetse n'abandi bagiye batandukanye mugabo inyuma yuko Kai Havertz ageze ikibazo c'imvune Eberechi Oruchi musore imyaka 27 ibiro 67 metero imwe na santimetero 78 Arsenal biravuga ngo miliyoni 80 69 no duce 9 za livre sterling amahera akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza yababa 80 akoreshwa ku mugana wa Burayi reka tuyatereke muri equipe ya Crystal musore muduhereze tuze kuba twiyubakira equipe hama zikomeze kumva umuziki Londres rero muri kano kanya wumve ngo ndemera ko hasa n'ubururu kubera izomara imyaka 4 ari equipe ya mbere ku isi ariko Arsenal nayo iraganje kino gihe mu Bwongereza amakuru ari kugeza muri kano kanya nuko equipe ya Crystal Palace bagiye gukirana equipe yitwa Fredrikstad ni equipe bagiye kuba bakira nayo kuri Selhurst Park muri phase eliminatoire ya Conference League cyangwa mu nkino z'amajonjo za Conference League ko murazi ko Crystal Palace bategerezwa gukina Europa League nyuma yo gutwara FA ariko biza kuvana n'uburyo equipe ya Crystal Palace isanzwe itwarirwa hamwe na equipe Olympique Lyon buri amategeko ya UEFA navyemera ko equipe zitwarirwa hamwe zikina ihiganwa rya UEFA rimwe bango mutwarirwa hamwe ni mukina Champions League mwese mutwarirwa hamwe ni mukina Europa League mwese ni mukina ibi rero byaciye bituma Crystal Palace kororerwa muri Conference Nottingham Forest kironka promotion rero umusore n'ubundi mu rukino bagiye kuba bakina mu kahera tangura igeze saa 3 hari mu rutonde witwa Eberechi amakuru asohoka avuga ngo ari kararangiza ibijanye no kwigira kwa Arsenal kuko ntakiri umukinyi wa Crystal Palace umunya Nigeria w'umwongereza asanzwe undi munya Nigeria w'umwongereza nyene Bukayo Saka ari agafoto ari ya ka Eberechi na Noni Madueke ndetse na Bukayo Saka kumbure bari muri equipe nationale Landry akaturondera yari yaraza kuba kazana rero Jenaza kwangaruka ku bintu biri kuri no deal kuko ndayibona muri sense yo guhindura mercato y'imigwi itandukanye tout simplement kuko ku munsi w'ejo muri Qatar turaraba Kai Havertz mbega yo bagiye gusubizwa muri equipe ya Arsenal ariko naraba profile yiwe nkabona profile yiwe yarahindutse byasi nabonye bagiye batandukanye bavuga ngo Kai Havertz abaye igitambo atumye Arsenal ikora transfer yari yarirengagije kandi kenewe muri equipe ya Arsenal biriko biravugwa ko umwanya n'umwanya umugabo azwi izina rya no musora kina w'umubirigi Landry Trossard ashobora gusohoka sivyo muri equipe ya Arsenal kuko mu byari byatumye buri ngo Arsenal idashusha deal ya Eberechi ikabona kitoyizeza amafaranga nuko Arsenal ngo yabona Eberechi nka nimero 10 gusumba kubona nk'umuwinga oya n'ubundi Eberechi ni 10 mwiza gusumba kwitwa umuwinga w'ububamfu mugabo no muzi dufase turazi Eberechi ku nimero 11 no ku nimero 10 sivyo birumvikana ko ufise Martinelli ukagira Landry Trossard ku numero 11 ukagira Bukayo Saka ku numero 9 ariko kandi Ethan Nwaneri ari ngaho wongere ko na musore kakana gato kitwa barafise nako kano gasore kakanya Brazil Reis Nelson ergane oya Nelson kari kagiye muniza imenga karagaruso ndabire mu rutonde kwa Arsenal bera ko kijija ngo kabona kari kamwe mu bawinga beza Arsenal itunze ako Nelson ni w'iburyo nanje cyo ndakora kubwira ndiko ndagaruka kuba winga Arsenal ifise noneho ku nimero 9 twibuka ko equipe ya Arsenal yinje Victor Gyökeres mugabo twabona nka alternative mu gihe Gyökeres bitwa birakunda gukoresha Kai kuko Kai niwe yagiye arakora cyane akareponda president bikagaragara ko ni kibanza cha Jesus yagitwe ko Jesus na Gabriel Jesus atarasohoka ariko no muzi Jesus ingimona muri projet Arsenal kumburi yarindiriye offer y'abanyabitoro sinibaza kazoyihuje
cyangwa yasubira iwabo muri Brazil. Les Nelson ni n'umwongereza by the way yarahari. Rez Nelson yaragarutse yari yatijwe menga kwa Fulham mu mwaka Erega hafi yashire Madueke. none Madueke yarinjiye sivyo course. rero ndiko ndagerageza gukombina ivyo byose nabona ngo nimba Arsenal yabona uwitwa Eberechi eze nk'umuwinga byagaragara ko menga haruzuye ariko kandi ku nimero 10 ugasanga umukinyi mwiza equipe Arsenal ifite ku nimero 10 n'umugabo witwa Martin Odegaard tugiye kuraba Amerika ni nimero 8 wenyine equipe Arsenal itunze mu nimero 11 gusa ya yitwa Martin Odegaard muganga cyane yumvira igituma Arsenal ivuga ngo twe twajije Eberechi eze nka nimero 10 gusumba kumujya nk'umuwinga kandi bagaragara ko bakeneye nimero 10 swat iyo subirira witwa Martin Odegaard cyangwa mu ruhurira cyangwa bakeneye umukinyi umuwinga ku nimero 11 uko bigaragara ngo Martinelli hari ukuntu Jembo na Martinelli urwego atatanze muri Arsenal none nkabona Trossard yitwa kari decisive kenshi ariko umwanya n'umwanya n'umukinyi akuze ashobora kwisohokera ukumva ngo yagiye kwa Fenerbahce yagiye na ibirenge vyiwe ni biri muri equipe ya Arsenal kandi na Arsenal irikibona ngo muri projet yabo niyo garantisa Trossard atishira ibirenge hasukine biragoye umukinyi wa 30 Trossard nico gituma na je ndi convaincu ndemeranye n'abakunzi ba Arsenal babona ko ino transfer Arsenal yari neglige kandi yari transfer kenewe yari transfer kenewe muri equipe Arsenal 100% na equipe irikiragura effectif yabo ariko ikeneye abakinya sho gukina poste imwe canke zibiri nibaza ko atari na Arsenal gusa iyi ni profile y'umukinyi mwiza cyewe no bamaze kubona mu gihugu cy'Ubwongereza muri no minsi ya hafi ku 10 ari mubeza kuko ugiye kuraba kariyeri yiwe si ndende cyane afise imyaka 27 mugabo ni umwana wa Queen's Park Rangers Academy ya Queen's Park niho umwana yitwa Eberechi yaje kubareregwa 2016 ushira 2017 avayo 2017-18 yekeza muri equipe yitwa Wycombe Wanderers agaruka muri Queen's Park Rangers kugera muri 2019 ushira 2020 2020 Crystal biramuguza mugabo Crystal maze kumuzana ntiyabaye convaincu n'urwego rwiwe imushira mu bakiri bato y'imyaka 23 umwaka wakurikiye 2021 mushira 2022 acaraduga Paul Dibo aduga nk'umukinyi mwiza bidasubiwemo atazosubira muri academy no muzi unyicaritse ahantu kanyumvisha ngo Wilfried Zaha abantu barakabona gasore yari kigeze gucayo kigeze guca kwa kari kamba kakunda Arsenal tout simplement kambara jezi yabo gusa nikaciye mu academy kabo mwana muzunyumvishije ngo Wilfried Zaha yarasohotse Eberechi zerasigara unamuzunyumvishije ngo uyu mufaransa ari kwa Bayern Michael Olise arasohotse Eberechi ntiyaronse isoko mba numva ari bya bintu bavuga ngo umugisha w'umuntu uzira umwanya wawo tout simplement atari ko yasohotse ko ramusombije ibikorwa akorera Crystal Palace uno muzi rero yariyo elema ihari isigaye ihiye equipe zigomba kuja ku isoko kugira ziyubake zirondera ibikombe zerekeze muri Crystal wanashaka bafise amayirema menshi barafise akakana ko hagati mu kibuga ka Adam Wharton barafise novuga ngo Jean-Philippe Mateta barafise Crystal munza abakinyi bari mu Senegal no bwamuranye umwaka umwe nawe ku rwego gwiza go gukinira equipe nkuru Ismail Assar n'abandi benshi beza mugabo Eberechi novuga ngo yabaye recompense ku giti ciyo kuko yarahabaye igihe kirekire bafise profile maranye imyaka ariko ziko biharuro byerekana ko kuva equipe ya Crystal Palace iduga mu cyaro cya mbere ariwe mukini buri yabaye consistent ashobora kumara saison irenga imwe yama produce ibitsindo birenze 10 uno musiri profile kwa Arsenal kenewe navuga ngo no muri projet ya long term irakenewe mugabo probablement marakenaye umugabo witwa Eberechi bon Eberechi tubona ko yasumye kandi gasuma hanini cyane mu ruhande rw'ubusatirizi niyombwira ko Eberechi atotwara kibanza cha Martinelli biragoye niyombwira ko Eberechi nk'umuhinga ku nimero 11 ikigira kabiri niwombwira ko no munsi equipe ya Arsenal yaguze umukinyi azi Premier League ari mature azi gutera imipira y'imiterekano yaba makufa yaba makorne atsinda ni karite nshobora kuba maze kubona na eze isombe izindi ni dribble no gutera kufra nk'abantu b'Imana n'umusore kuko nabivuze saison zitatu zikurikirana 2022 ushya 2023 yakinyihina 30 ibitsinda 10 atanga assist zine 2023 2024 inkino 31 atsinda ibitsinda 11 atanga assist zitandatu mu mwaka uheze 2024 ushya 2025 yakinyihina 43 atsinda ibitsinda 15 atanga assist 11
Eberechi Oruchi Eze umwe mu bakinyi bongereza bafise uno munsi hatavuze ngo dukoreshe ka mwana wa mama umumenyereza ari seriye equipe nationale guhengeka Eze ibubamfu kandi yitwa ko ahengetswe ikintu conye nta muwinga no mu ibubamfu bafise niveau nk'iya Eberechi Eze ikintu nemeranya nuko Arsenal igomba gutunga bwa mbere abakinyi do classe mondiale ariko kandi aba polivara kuko Arsenal yisanze itunze umukinnyi ashobora gutanga ibisubizo kuri poste nzimo mu kibuga none rero ashobora gukinira yasubiriye Saka ariko kandi umukinnyi mwiza hagati mu kibuga ku nimero 10 yasubiriye Odegaard sivyo none uzovize na Eberechi Eze ari umukinnyi mwiza ku nimero 11 mu gihe Martinez ariko aragwa ibyo ushaka ariko kandi n'umukinnyi mwiza ku nimero 10 ashobora guha byinshi mu gihe udafise Martin Odegaard ibi rero biraza kuri imbere equipe ya Arsenal gutunga aba top player ariko kandi muri effectif yagutse ku buryo agapira n'ubundi kwa Arsenal bavuga ati reka tugaterere hejuru ukaza ari wagakina gusumba kumva ngo tugomba kumuheka kubera yitwa Odegaard nigi yazoba yarasubiye inyuma gusumba kumva ngo tugomba kumuheka kubera ari naka nahazoba yarasubiye inyuma ko nawe bivuze tushobora gutangara nivyo Sacramento kwanza yaragifashe mugabo ari umwana musuri mu murabe highlights ziwe yarakinije no mu nkino za pre-season Max Dorman kumure Landry vetrondera ifoto yiwe gasore kazo umupira gakinishije ku rukuko bamfu mu Academy Arsenal nabonye kakawinga ye ko mu Academy Arsenal baba muri pre-season Academy Arsenal kameze neza siko katanze Saka niko katanze siko katanze uyu musore Dunketia siko katanze Lewis Kelly Academy Arsenal kameze neza cyane ni ivyo rero kuri Eberechi Eze amwe mu basore nkunda uburyo ariko ndimo kwiyumvira ko muri turangiza kuri equipe yitwa Arsenal nyuma rero yinjiranya Eberechi Eze probablement bigaragara ngo nta wundi mukinnyi equipe yitwa Arsenal ishobora kwinjira niba atari surprise baba tubikiye mu minota mike Arsenal yubatse urwego rero rungana gute muri Premier League uyu mwaka Arsenal yubatse urwego gwiza kuko ivyari vyarabuze muri Arsenal kugira abatwara ibikombe ivyo twagiye turaba mu analyse dukora ukabona ngo mbega Arsenal ifise abakinyi bafise urwego ruwe irabura ikikugira itware Premier League imyaka ibiri kurikiranye 3 mugarukira mu kibanza ca kabiri hari umunsi mwari ku igikombe bona umengo mwagifashe harabura iki tukabona umengo harabura le vrai numéro 9 wa undubwira abana ati mwakinye harageze rero yuko turondera umusaruro nimero 9 duhereza ibitsindo no munsi yaronse Victor Jokles yongeyemo elema atarafise yitwa Eberechi Eze Mathieu ari form gukina novuga ngo haba iburyo haba hagati mu kibuga wa munsi uzobura Martin Odegaard ntuzogira ikibazo icitwazo ngo nimero 10 wanje yatakaye oya uno munsi kandi biraza ko abiribera erega hano Merino docagira ya profile kai yarafise ya Mikel Merino arasubira mu kibanza cya kuko uribuka ya profile kai yarafise yo kuba umunimero shende umufone twarabonye Merino aba muri equipe nationale ndeze no muri Arsenal nyene kenshi barabimugeranye none hari umunsi Merino yakinishwe nka fone fatabonye igitsi hano Merino baramuri be hagati mu kibuga ntari siguye ngo Arteta yubatse igitinyiro muri Arsenal ariko turaje tumubaze rero wewe ico gitinyiro ubatse wohura gifise nk'umumenyereza urafise capacité yo kumenyereza abakinyi beza kuko no mu Arsenal nimba Liverpool tunze Mohamed Salah igatunga Frimpong nako Florian Wirtz igatunga Gakpo igatunga Ekitike na Arsenal iratunze Saka iratunze Jokres iratunze Martinelli yongeye imwe mugabo yitwa nde Eberechi Eze iratunze na kapitene Odegaard biziguye ngo ivyo mumenyereza ko Liverpool azo hari Liverpool nawe nutabiha Arsenal bazogukondana kuko muno munsi muri kuri profile imwe nimwe atunze Konate na Van Dijk muri axe centrale nawe uratunze William Saliba na Gabriel Magalhaes kandi sinibaza ko utunze Van Dijk na Konate yo gutera ubwoba hano hantu Arteta akomeje kwishira mu kangaratete si ugwega afise ari ugo bamenyereza abakuru canke akwiriye kwirukanwa uno mwaka ndibaza Arsenal urashobora kuba ari wo mwaka wa nyuma wa Arteta bivanye na resultat azotanga agatanga resultat itari positive abarongozi ba Arsenal kwihanganira Arteta ndatangura kubabona nko ino saison naba boss ba Atletico de Madrid bihanganiye uyu mugabo Simeone sino Arsenal no mwaka iruzuye imvune zikora kuri Arsenal kenshi ndabizi mugabo a chaque poste baruzuye kundwi barahari ku 11 barahari ku 10 barahari ku 9 barahari hagati mu kibuga barahari muri defense barahari iyo mumvuzo ugira umwaka wo kuvunikisha defense yose nunagira umwaka wo kuvunikisha defense yose tufate ko Karafiori yavunitse hakavunika Benjamin White hakavunika Gabriel Magalhaes hakavunika Saliba
Ben White buryo ntumuterekamo Jacob Kivyo ntumuzana muri axe centrale agakinana no mugabo Julian Timba Rewe Ismail Eskeri ntiyo gukinira ibubamfu hari citwazo zogira ngo nabuze defense yanje ahubwo wewe abakinyi ufise uri kubategura ku rwego rungana gute ku buryo n'uwitwa mu backup yumva ko ari ku rwego rwo guhangana kugira ngo bibaye ngombwa yitware n'uwo mwanya Chelsea nza kuvuga ko Arsenal ibibazo byose biheze kuko buri uri yubaka mugabo ntagira kimutazora abo muhanganye nabo bimeze gute yagohe kuvuga ko ibibazo byose biheze umuntu yoba yibeshe sinoca ngo Arsenal yake mu bibazo byose irahejeje kuko kimwe mu bindi bibazo Arsenal ifise uhereye kumenyereza n'abakinyi kumbure twagiye turabona bapiyeje umwanya bagatakaza igikombe contre equipe zikimenyereye Arsenal nyuma yo kugira effective n'umenyereza byose ubona umenga birakwiye igomba rero kuba equipe zino ubugi gikombe kirondewe kwari kenshi Arteta yatakaje igikombe kukanyuma contre equipe nka za West Ham na za Southampton zigutira amasiga cikuromonta nivyo mwakoze Arsenal imbari kibazo cabakoze ko uburyo ritme bari batanguranye ratakara nivunika ryasaka no witwa Martin Odegaard batabaye consistency nimone mu gacaburu basubirira mugabo Arsenal nahi bayuzuye twarabonye ngo ni equipe uko yegereza igikombe ariko je amakenga catangura kuvuka rero none umunsi wa makenga niyo irakwera yuko ngo umenga effective yabiraguze ishobora kuba yagutse ibibazo bikavuka by'abamwe n'abandi bicaritswe umenyeza atari capable mu kujera inaho nyene mugabo no muzi amakenga hagomba kuvukira ariko mugabo kandi Arsenal nitakaza urwego rwo kurondera igikombe umwanya munini effective iragutse umwanya munini byavuye kumumenyereza mbega babandi ufise warigeze ubaha information yuko habuze Victor Jo muri make turi mu gihe cuko atakwihanganirwa kugirirwa umumenyereza Mikel Arteta mu gihe havunitse Sakana Martin Odegaard cyarimo Arsenal ikuba ari equipe erega itakaye burundu mugabo ushaka ufate muri saison zose Arteta amaze yitwa ko yari yegereje igikombe hari saison yabuze Saliba akamubura na Martin Odegaard atangura gukwenseramo holding yananiwe gukinisha Kivyo akimukekeranya ko biranga atakaza igikombe iyi saison turangije fata ibiharo bya Bukayo Saka kuri 90% kwijana by'ibiharuro Saka afise yari abifise nko mu 15 mbere uko avunika bivuze ngo mwe akoze Arsenal iri equipe yari izaranye muri ibaze rero no kuvuze Saka uzi ko office Madueke nibiza no kugira Saka office none ibaze ko bura Odegaard office eze nibiza no kugira Odegaard uzi kuzokinisha kai kwisi ariko nyene wabona bahekwa na Reis Nelson mu nkino za nyuma mugabo ukabona ngo uyu munsi n'umusa azoseda munsi n'umusa azorekura rero bwa mbere jewe ndakuri inkofero Andrea Barta directeur sportif mushasha wa Arsenal kuko yinje adusezerana mercato itari geribaho kandi ni ikoze kameme iyi mercato je kuvamba ndaba equipe ya Arsenal nivyo n'izindi zabikoze ariko kwa Arsenal yinibaza karimbone kwa Arsenal ho ni Arsenal inje abakinyi bangahe yinje Kepa Zabaraga mu igori binjije Martin Zubimendi binjije Odegaard binjije Madueke Gyökeres na Isaba wa gatandatu umukinnyi wa gatandatu muri equipe abana muri academy Max Doma namubwiye n'umwana muzo mu Silvese zirahera Arsenal niba mu mwanya Nelson yagarutse Arsenal niba mu mwanya se zirarangira bafise Lamine Yamal muri equipe ya Arsenal ngo rero reka tubatega umutsaruro turindire turabiraza kuba bigenda gute Eberechi biravuga ko yamaze kwemera na Arsenal asigaye ko haja habona amasezerano yiwe agiye gusinya bon mu myaka 27 je ne pense pas ko baza kuba mu contrat ya 5 iraza ko ari probablement itatu d'option oya ni 5 umuntu wa 27 sindavyibaza sino contrat nabonye kenshi bazi abantu bamaze kuba batararenza 25 kundi twara bagiye kwasinya contrat imeze gute n'amafaranga agiye kwa yembwa ariko ibisigaye nuko imezo byose byerekana ko Eberechi ari umukinyi wa Arsenal ko kugeza muri kano kanya equipe ya Crystal girikine mu kanya mu nkino z'abajonjo za Conference League nari mu rutonde iso concentre kuri transfer yiwe imujana muri equipe ya Arsenal